Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 intwaro ya Perezida Ndayishimiye Evariste igiyeho, abaharanira agateka kazina muntu baragiye mu bihe bitoroshe, barahuye n'ibibazo bitari bike ku vyerekeye ubuzima bwabo n'umwidegemvyo wabo, kubera yuko barasomewe urubanza rw'agatsindikire mu mwaka w'ibihumbi 2021 badaciriwe urubanza, batigeze basasa sentare, batigeze bayibona isasa, baracirwa urubanza rwo guherayo. Abo n'abaharanira agateka kazina muntu n'abamenyeshamakuru 12, amashirahamwe yabo yari yarahagaritswe ntiyigeze yugururwa. Aho kuva muri uwo mwaka w'ibihumbi 2020 abaharanira agateka kazina muntu baronse n'ibihe vyo kwambikwa ibara, barambikwa ibara bakama bariko baratukwa ko ari abansi b'igihugu, ko bakorana n'abakoroni. Aho ni ku buzima bwabo, bamwe barahagarikwa, barapfungwa, bagacibwa imanza za ngondagonde, ntibaronke umwanya wo kuburana, imanza zabo ntizitohozwe. Muri iyo myaka rero amaze ku butegetsi, vyashitse kenshi yuko umwidegemvyo wabo uhungabana. Bagiye mu nama, bateguye inama, izo nama zikaburizwamwo, zigahagarikwa atagituma, canke ugasanga basavye kwemererwa. Hariho impapuro zisabwa kugira ngo ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu rishobore kwemererwa rikore ku mugaragaro, bakarungika amadosiye ntibaheze ngo bishurwe, ukaza wumva barababwiye ngo nimukore, bandanya mukora, ariko iyo ukora atari urupapuro bagushikirije, ni hamwe baba bagushize mu bihe bitoroshe. Abaharanira agateka kazina muntu baraburabujwe mu bikorwa vyabo. Urabona ibikorwa vy'abaharanira agateka kazina muntu no gutohoza ku mabi akorwa, hama no gutanga icegeranyo, no kubishikiriza mu maradiyo, no kubishikiriza abo biraba. Mwumva rero mu gihe badafise umwidegemvyo, amaradiyo akora igikorwa co guharanira agateka kazina muntu yaraburabujwe, abategetsi bakanka kwitaba ibiganiro, hamwe usanga ibiganiro bimwe bimwe mu maradiyo vyahagaritswe kubera bisaba ko abategetsi b'igihugu bayaga n'abanyagihugu. Abaharanira agateka kazina muntu nabo bakabaza ibibazo, ugasanga ivyo biganiro vyarahagaritswe kuko batakironka ikibivugwamwo. Muri iyo myaka iheze, usanga abaharanira agateka kazina muntu bashikirije leta ivyo bayinegura kugira ngo ishobore guhindura, kuko nico gikorwa cabo. Usanga abaserukira leta baca bavuga ngo ingo mubidushikirize mu kanywa ababo, ntimusubire kubicisha mu maradiyo. Abaharanira agateka kazina muntu barabona yuko umwidegemvyo wabo iyo utabonetse mu biganiro bagira na leta, ntuboneke mu biganiro bakora ku maradiyo, kubera ibimenyeshamakuru kubera vyacokojwe cane, vyahahajwe, vyahavuye navyo nyene bimera nk'ivyicira urubanza, biritinya, baratinya yuko ushikirije ikiganiro runaka bakubwira ngo menye iyo ugishira ngo ntugisohore. Abaharanira agateka kazina muntu baragiye rero muri ivyo bihe bitoroshe, bamwe barafatwa, barapfungwa, abandi barapfungurwa, naho bapfunguwe ugasanga baguma bakurikiranwa ibidahagaze, ibintu bidakurikije amategeko. Abaharanira agateka kazina muntu baribonye, urumva ko amakuba menshi abajuragiza. Abo ni abanyagihugu basanzwe, iyo babonye amabi ariko arakorwa mu kuyatohoza nibinyegeze, babibonye ntibabivuge, ntibatabare, ntibatabaze. Uca wumva yuko muri iyo myaka 5 iheze intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye yabangamiye cane abaharanira agateka kazina muntu, co kimwe n'ibinyamakuru vyigenga, kuko igikorwa co guharanira agateka kazina muntu ntigishobora kugenda neza mu gihe ibinyamakuru n'abamenyeshamakuru badafise umwidegemvyo ukwiye. Aho rero muri ico gihe usanga abaharanira agateka kazina muntu benshi, mu gihe babona amabi ariko arakorwa, aho kunuma baca binyegeza mu mbuga ngurukana bumenyi, bakaca bashaka gukoresha uburyo butaseruka, bagatabaza abari hanze, abari hagati mu gihugu bo bivuga, boca nibo nyene boca bahasubira
bagatabaza bari hanze bagacisha ku mbuga ngurukana bumenyi. Naho nyene leta y'u Burundi hava iratoteza abakoresha imbuga ngurukana bumenyi ngo bateranya leta n'abanyagihugu, ngo bateranya inzego. Ariko ico mwomenya coco ko muri ino myaka iheze 4 irenga 5 igiri kwire, mu gihe guhungabanya agateka kazina muntu vyabaye vyinshi, abicwa, abanyuruza bakabatora imivyimba canke ntibigere babatora bakagenda amazima yongo babaye benshi, abafungirwa ubusa, ukutihanganiranira mu vya politiki vyabaye vyinshi. Muri ico gihe abaharanira agateka kazina muntu nabo nyene baciye bagira igikorwa kiremeye, kandi ico gikorwa kiremeye gitera ubwoba leta kuko bakora ibitera ubwoba. Uko batera ubwoba leta rero niko leta nayo irondera kubakandamiza. Ubwoba dufise rero, amatora aregereje, abaharanira agateka kazina muntu ntibafise umwidegemvyo ukwiye wo gukurikirana ayo matora. Abaharanira agateka kazina muntu ntibafise umwidegemvyo ukwiye yuko igihe babonye amakosa ariko arakorwa boyavuga. Abanyagihugu bonyene ntibafise uburenganzira bwo kuvuga ico babonye canke byo gutabara. Mu gihe udashobora gutabara umuntu ari mu ngorane, uca wumva ko tuja mu bihe bitoroshe. Aho rero turiteze yuko mu gihe c'amatora uwiba ashobora kwiba atacamira, kuko urazi neza ko wamiye uzoheza ukabihanirwa canke ukavyicirwa, kuko nta n'igihano kihari. Urazi ko atabutungane buhari, uzokwikora kuri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro, ntuzokwikora ku masentare yandi. Nta butungane bukingira agateka kazina muntu buhari, nta butungane bukingira abaharanira agateka kazina muntu buhari. Igihe c'amatora rero turiteze yuko abaharanira agateka kazina muntu bazomererwa nabi kurusha, abamenyesha amakuru bazomererwa nabi kurusha, kiretse berekanye ko atana kimwe babonye, ibiba byose bakanuma. Nibabibona navyo bakanuma, ntihagire ico batabara, ntihagire uwo batabaza. Igihe c'amatora rero ntikigiye kumera neza, turiteze ko amatora abayiba bahora bayiba n'ubundi ubu bazoyibaho atani camira. Nibwo bwo badufise, kandi turasaba abanyagihugu ko biri kose kujya bamenyekanisha amabi ariko arakorwa, bakoreshe burya buryo bahora bakoresha kugira batabaze. Ibintu bifume vyandikwa naho kumbure atawuzobamira atawuzobabuza.